yaraye yongeye kuraswa. Uyu ni Donald Trump. Hari ku munsi w'ejo igenekerezo rya 25 ndamukiza i Washington DC muri Washington Hilton Hotel. Umutegetsi w'igihanganye ku isi yose ari kumwe n'umuryango wiwe n'abandi banyacubahiro harimo na Vice President James David Vance, harimo kandi n'abamenyesha makuru, inzego z'umutekano, bose bari bahagatiye amameza biteguye gusangira ibyo kurya muri event bise The White House Correspondence Dinner. Byose byari bimeze neza, umutekano wari wose, nta na kimwe binona, uretse ko byose byaje guhinduka mu kanya gato igihe humvikana urwamo rw'amasasu hanze, maze byarakanyamuneza bitangira guhinduka ubwoba. Bamwe benyegeza munsi y'amameza, abandi batumutwe babura niyo bahungira. Muri ako kanya abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu bahungishije Donald Trump na Vice President Vance. Nta numwe yarazi mu byukuri biriko biraba, ariko icyari kizwi nuko byari byongeye kuba. Byari byongeye kuba kubera ko kugenekerezo rya 30 ntwarante umwaka w'igihumbi 1981 President Ronald Reagan nawe yarasoye kuri iyi hoteli nyene Imana iramurokora. Aha ni mu gihe kandi mu miyamamazo y'amatora mu mwaka wa 2024 Donald Trump yahatse kugandagurwa igihe yaraswe isasu ryo mu mutwe riramuhusha rica ku gutwi kw'iburyo. Ninde mu by'ukuri ashaka kwica President Donald Trump? Fyonda like na subscribe canke follow. Dusimbiri Washington DC muri ijoro ryakeye turabi byabaye muri Washington Hilton Hotel. Hari neza na neza saa 2:35 z'umugoroba ku masaha ya Washington DC. Hotel Washington Hilton yari yuzuye. Iyi hoteli iri ku birometero 2 gusa uvuye ku ngoro y'umukuru w'igihugu White House. Hari hacungirewe cyane, ariko umugabo w'imyaka 31 yarashoboye guca mu byahumye inzego z'umutekano arengana perimetre de sécurité atangura kurasa. Uyu mugabo yari yitwaje ibigwanisho byinshi n'amabugite ya bayonete, vyaboneka ko yari yiteguriye urugamba. Nubwo byari bizwi ko yari asanzwe ari umukiriya w'iyi hoteli, nta numwe aramenya mu by'ukuri ukuntu yashitse ahantu hari hateraniye abategetsi bakomakomeye. Uyu murashi rero yitwa Cole Thomas Allen, umugabo yakomoka mu gace ka Torrance mu ntara ya California. Yari umu engineer informaticien, akaba yaranabaye umwarimu mu nyuma arabivamwo yigira mu vyiwe. Nta byaha bihambaye by'ubugizi bwa nabi yigeze yagirizwa. Igitangaza bariko bakora amatohoza bibaza bati ni giki camuteye kwiyumvira kwica umukuru w'igihugu. Nta numwe abizi, c'était le solitaire canke the lone wolf nkuko babivuze. Ariko kandi icabimuteye gishobora kuba ari naco catumye Thomas Matthew Crooks, umujene w'imyaka 20 arasa Donald Trump igihe ari muri meeting y'imyamamaza Butler muri Pennsylvania kwigenekerezo rya 13 mu kakaro umwaka wa 2024. Uyu mujene nawe Matthew Crooks nta kintu na kimwe kigeze cerekana impamvu yo kuyumvira kwica umukuru w'igihugu. Amatohoza yerekanye ko atamigenderanire n'imigwi y'iterabwoba yari afise. Nawe nyene yashizwe mu mugwi w'amalu solitaire, the lone wolf. Ariko kandi harabagiye barasaba President ba Amerika bikavugwa ko babikoze ku giti cabo atabandi bari kumwe, ariko mu nyuma hakumvikana andi makuru kuba bo barakuranye n'urwego rukuru rw'iperereza muri Amerika CIA, amamafia atandukanye canke abanyepolitiki bataba bashigikiye ivyumviro by'aba bategetsi. Kugenekerezo rya 2022 ukwezi kwa Munyonyo umwaka w'igihumbi 1963 John Fitzgerald Kennedy, president wa 35 wa leta z'ubumwe za Amerika, yarashwe amasasu yo mu mutima no mu mutwe igihe ari muri cortege presidentielle mu mabarabara ya DP Presidents muri Texas. Yajanywe kwa muganga, ariko bukeye bitangazwa ko yitavye Imana. Ibibaye inkuru y'incamugongo ku banyamerika bakundi mu president yari yarabemereye kurungika umuntu ku kwezi imbere y'umwaka w'igihumbi 1970. Amatohoza ya komisiyo Warren yaje kwerekana ko Lee Harvey Oswald yarashe President Kennedy nawe yabikoze ku giti ciwe, le solitaire. Ariko haraba avocat independent, aba journaliste d'investigation bahakanye ibyavuye muri aya matohoza officiel ya komisiyo Warren, ababerekanye ko CIA ifise ukuboko mu yicwa rya President Kennedy. Muri aba harimo mu avocat Mark Lane,
Mark yamenyekanye mu gitabo casohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1966 imyaka 3 inyuma y'urupfu rwa Kennedy. Iki gitabo ciswe Rush to Judgment caraneguye amatohoza ya komisiyo yiga ku rupfu rwa Kennedy. Mark Lane yamiriye kure ibivugwa ko Lee Harvey Oswald yari wenyene mu yicwa rya President Kennedy. Yerekanye ko iyi komisiyo yirengagije ibimenyetso bimwe na cyane byavuga ko amasase yishe President Kennedy yaturutse mu mpande nyinshi ibitandukanye n'ibyashikijwe n'iyi komisiyo. Warren yavuze ko byose byakozwe na Lee Oswald wenyene ata wundi muntu cyangwa urwego kanaka bafatanije. Uyu mu avoka yaneguye kandi leta ukuntu yitwaye muri aya matohoza kuba hatigeze habaho amatohoza yigenga kandi ari mu muco. Mu baneguye ibi kandi bya Ruth Solitaire harimo Jimmy Garrison yari procureur w'akarere ka Nouvelle-Orléans. Uyu yarahakanye ibyavuye muri ya matohoza avuga ko bitakozwe na Lee wenyene ahubwo ku rupfu rwa President Kennedy rwari rwateguwe ni mu byo yise conspiration organisée. Muri iyi organisation yashize mu bikorwa urupfu rwa Kennedy haravuzwemo abakozi ba CIA n'abandi bagiye bagarukwa ko bagize uruhara rukomeye mu rupfu rwa President Kennedy bitandukanye n'ibyashikijwe na leta ko byakozwe na Lee Harvey Oswald abikora wenyene. Abaneguye kandi ya matohoza harimo na Oliver Stone. Uyu we yanakoze filime documentaire igaruka ku rupfu rwa President Kennedy anerekana ko urupfu rwiwe rushobora kuba rurimwe amaboko ya CIA, ibiro byo kwivuna abansi ba Amerika Pentagone n'abandi banyepolitike n'abasirikare bagwanye ivyumviro bya President Kennedy. Muri kino gihugu catazumwe za Amerika aba president 8 baramaze kuraswa kandi nka bose amatohoza yerekanye ko vyakozwe n'umuntu umwe ku giti ciwe, ico bakomeje kwita Ruth Solitaire canke the lone wolf. Muri abo 8 bane bahise bapfa abandi bane bararokoka. Abraham Lincoln yarashwe isasu ryo mu mutwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 865 igihe ari muri Theatre Washington yahise apfa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 881 President James Garfield yararashwe nawe aza gupfa inyuma y'imisi mikeya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 91 President William McKinley nawe yararashwe mu nyuma arapfa. Theodore Roosevelt nawe nyene yararashwe igihe ariko ashikiriza ijambo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1912 arakomereka ariko naco yabaye. Franklin Roosevelt nawe yahushijwe n'isasu ryari rigamije kumutwara ubuzima mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1933 Miami. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1950 President Harry Truman yatewe n'abagabo bitwaje ibigwanisho igihe yari muri White House ariko abajeje kumucungira umutekano bagwanye n'aba basirikare maze president ararokoka. Ronald Reagan twamuvuze ko nawe nyene yarashwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981 arakomereka bikomeye ndetse benshi batangura kumubika ko atazokira ariko Imana yaramurokoye. Vyongeye gukomera kuri President Donald Trump kuva yiyamamariza kuba president wa 47 w'iki gihugu. Umutekano wiwe birasa naho utifashe neza kubera ko bubaye bwa kabiri ageragezwa kwicwa ariko Imana ikamukingira. Ariko igikomezwa kwibazwa ni ya Ruth Solitaire ishaka kumwambura ubuzima canke harimwe akagambane nkuko bagambaniye President Kennedy. Wewe uravyumva gute? Nyandikira muri commentaire kandi wibuke gufyonda like na subscribe.